bihe vya nyuma vyiwe jewe nemeza yuko yoba atariwe yari Imana gusa yivugira. Ivyo ndabishingira intahe kuko ndavye ivyabaye mu 2015 ukaraba ingene twese yatweretse ko Imana ariyo iri imbere gushika abarundi bose bumva bona ko ari Imana yonyene yaturokoye. Ubwa mbere narabonye yuko ivyo yavuga vyose Imana niyo yabiri kurasonika ayo majambo avuga. Jewe mbere hari umunsi umwe nigeze kumubaza ntambura umupfumu weho ko yarigeze kumbwira ibintu twari kumwe n'undi mugenzi aravuga ati murabe ati nta misi itanu izohera hatabaye iki ni tubona birabaye. Ugasanga kandi havuga ati Imana ibi ntishobora kuvyemera ibi bizogenda ukabona birabaye koko biraboneka ko yari kumwe n'Imana. Hanyuma n'ikimenye yamenya nuko wamenga arabona ko agira gende kuko je ndibuka turiko turategura imyamamazo turaba imigabo n'imigambi nzoshira imbere turavuga uti none tuzoyishira imbere gute. Urabona yuko yari yadushikanye kwibwirizwa shingiro ritunganya neza igihugu ku buryo ibintu byose biba ku rutonde. Burya leta mvyeyi niwe yashitse nuko yagiye atayibatije gusa niwe yayishitse. None umuntu avyaye nk'umwana uwo mwana ataramubatiza ntaba hari umunsi abatizwa ataramutorera izina. Abateye izina bacavuga ngo nibo bavyaye uwo mwana. Ibwirizwa shingiro abonye ritowe ni nkuko yaciye yerekana kumenga wewe igikorwa Imana yari yamutumye aragihejeje. Muribuka ariko aravuga ijambo ati ibwirizwa shingiro ntiritorewe Petero Nkurunziza. Mubimenye neza kuva no munsi abihana bihane. Iri bwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkuko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Iri bwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza itekande n'akazoza keza ku Burundi na bene Burundi. Abantu benshi baratangaye ntibumva ingene yavuze ati je sinzobandanya kandi yarabifitiye uburenganzira.